n'agaciro, uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana. wumvise kandi njye ntabwo gushimangira gusa hari umugani baca mu kirundi bati ndakuze mu kirundi kaza ndakuze mu kirundi ngo umubeshi bamuherekeza gushaka umuryango agasohoka burya umugani barawuca kandi cya kabiri bavuga bati ikinyoma kiri gukurikira burya hari imigani kana kari na watu ngo yatakaje ikinyoma kiri gukurikira bati ikibi ukora iki ugasanga burya rero umwizero mfise nuko icyambere abanyagihugu bamaze gutahura yuko atayindi nzira atayindi nzira iri ushobora kudufasha gutorera inyinshi ibibazo dufise bidaciye mu kuganira. Uwo mwizero iyo ni inzira ya mbere, icyo ni ikintu cya mbere inkingi ya mbere ituma nizera. Iya kabiri ni uko abagiye bisunga iby'amoko mu gukora icyaha biriya muri ibyo byateye ingorane nabo nyene ubu muganiriye ni ukuvuga ati iyi nzira twaciye mu gishika ni ukuvuga ko uco byigisha n'umuryango wawe ntuve kubivuga gusa ntubiganire n'umuntu nk'uko twoganira turi babiri ariko uco biganira n'umuryango w'amaraso murira uco biganira abari mu miryango ya politiki nk'icyo nyine abari mu ishyirahamwe abari mu ishengero uko nyine uca biganira iyi nzira twaciye mu mbi aramaze kubona ko ari mbi mugabo nyira atabiganira neza kuko tuzaturabiganira cyo gito navuze kuganira kubiganiza mu muryango mu babanyi mu nshuti n'abagenzi bijya ntibizohera neza ntibizoherezwa n'iteko rya leta nta teko izoshiraho ryotuma abantu basubiza hamwe mu bantu bizokora ariko abantu bagiye baganira buke kuzo. Icya gatatu gituma ngira umwizero nuko biboneka yuko mu gihugu hariho imigwi y'amashirahamwe niko mvuga abashengero ndavye nk'uruhara bishengero katolika nabwo ko mvuga katolika kubera ari byo nakuriye n'ayandi ngo nabirashoboka ndavye nk'uruhara igira mu guhanura ngo nabyo nawe ku butegetsi mu guhanura abarongoye imigambi n'abarongoye imigambi Dona jangan lama makosa. Hana makuru. Ngaraba nyingene bigisha nishengero. Ingene bafata abanyagihugu kumwe. Ndamwizero kuko bavugana n'abantu benshi. Bumvirizwa n'abantu benshi. Babonana n'abantu benshi. Kandi biraboneka neza ko bamaze kubigira mu buhinga byo gushobora gusubiza abantu kuko bo bisoga cyane ingene abantu bubana n'ingene bo kwiteza imbere ivyo nabyo nibyo byofasha cyane kugira ngo basubize hamwe. Mwizerero rero ndavuze ko n'abategetsi abaturongo b'igihugu ndumva bavuga bati nta yindi nzira gusubiza tukabana neza mu budasa bwacu nabwo ni bwinshi kuzuzanya kandi nkabona yuko buri ko fata intumbero nziza nubwo tutarashika ku byo twifuza nta wundi mwizero rero wari yuko hari abantu bafisemo uburambe bafisemo ubumenyi ubushobozi ubona ko babandanya bigisha ndakubwiye ngo pati yariko arigisha abantu barenga 150 ngahe mugabo baje bava mu mashirahamwe baje bava mu migambo baje bava mu nzego z'igihugu nabo nk'abo barabyumvise byatwigishije bagaca bijana iyo baje bava bakabibigisha nako n'amashirahamwe yigenga nayo nyene ndabona ko ariko arigisha mu gihugu nubwo babahura n'ingorane ariko arigisha ivyo rero none mbonye abantu muri leta bavuga ati nta yindi nzira imigambi ati nta yindi nzira
amashirahamwe gutyo abamenyesha amakuru uko nyene nabo amashengero uko nyene abanyagihugu ntobora kwizera gute kuko ikintu uko ugumye ukivuga kiratinda kikabacu igamba no kwanza kuciyumvamo kucishiramo ukivuga kubishikiriza abakugwanira ibyo rero nivyo nize kandi ndabona yuko abantu kubandanya dukoresha iby'ikinyoma ubwiyorobetsi cyangwa ubujyanye nizo nta gihe kinini bisigaje oya kuko abanyagihugu gati ibyo ntacyo byatumira byaraduteranije dukeneye abategetsi bameze ukuntu kuzumviza abanyagihugu niyo mpamvu mu kumenyesha amakuru ishengero uzuzurumviriza abanyagihugu uzayumviriza baramaze kuruha bamaze kuruha rero uducaca mu byo guhinduka kubwira bibanire neza ibyo bindi nawe ukenze kumutegereza batwara ko bakureke witware wenyine witware niba ushobora gutwara n'umuryango wawe kuko urashobora kuba umutegetsi ukibaza muzotwara n'umuryango wawe bikakunanira ibi ndabivuga none sinakwiye kumwiza gutwara umuganga bibaza ko abana banje bose bagiye mu muganga na rimwe ntibananiye burya barananirana n'ubu bagati ibyo bintu papa arimo twaba twumva bikwega induru urabyumva nawe tujya mu gace bigira muri ibyo bindi byo gucuruza cyangwa gukora ubundi buzi bakorana n'abandi kandi biraboneka yuko mu rwaruka bakiri bato ya migozi tuwoshe twebwe twarutse kera biranakwita kintu abantu rero bobandanya bigisha nk'abashengera kumva yuko igikorwa cyabo nyamukuru ari ukwigisha abantu kubana neza kuko ari amashengero yuswa mu bya politiki ndakubwira so imari ibise by'umuntu yabwiye nivyo nabonye n'amaso yawe ndakurangisha ariko banashinga ishengero ukazumubira mu bya politiki none fumoja ngo umugambwe nyene reke kuza kubesha abantu bazo ishengero ko ishengero tuba tugiteze ko ridufasha muri ico gikorwa nyene cyo gusubiza hamwe abantu kubanawanisha gutuma abana neza kubateza imbere kugira abantu babone afatanye nibyo tuba twiteze ku ishengero kirazira kuja kugira udandazwa mu ishengero sivuga urudandazwa umuntu ashobora kuvuga ati reka ngurishe ibintu byanje nta ishengero vuga urudandazwa nk'urudandazwa rw'amajyambere ya politiki kuko hari abamaze kubura babikoresha nk'urudandazwa abarundi badufasha ni ukuri ndabakengurukiye ndabashimiye kuko ibi biganiro muzobigirane n'abantu benshi muzobigirane ikiganiro mwene iki n'abantu benshi banyuranye abanyagihugu ndazi ko muganira kenshi ariko n'abari ku butegetsi nzi muraganira umurongo w'imigambi nzi muraganira abarongo b'amashanyarazi nzi muraganira azacikiriza ivyiyumviro ngibi nyene hama namwe cyo mfata ingingo y'ingene yoza inasigura kuko mwebwe bwo bumvwa gusumba benshi ugati baje nta nyungu nyinshi ariko bahiga gusa ingene abantu bana neza gute bosubiza hamwe gute bofashanya gute bofatana mu nda gute bokingira igihugu cyabo gute bokingira imiryango yabo gute bokingira abashaka yabo gute ibyo abantu babibaziko ntabwo cyo guko mwaje kumubwira yo mwaje icyo notekerera abantu bose n'utsindisha upanga inzigo urwango zabya kazirikira nukumenya yuko ukuri ndani ndagutsinda nukumenya ko ubundi nawe nyene afise ijambo afise ivyiyumviro vyubaka atari wowe wenyine ufise ivyiyumviro vy'ushobora kubaka hanyuma nukwemera nk'ugiye mu biganiro uraganira n'abantu cyangwa umuntu kumva gusumbiye ukemera ko gusumbiye utizija impanuro yampaye kubyo nari ngiwe niyumviye arandushije sinabwo aranziza arandushije ukabikurikiza haba nawe ukanavyigisha ariko nabo n'umuntu ushobora batukumbira amaterere reka twakengurukire nakoze cyane kandi kubona mwatwakiriye kandi tukayaga bikwiye dushimire kandi n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma nibaza ko mukurikira tuzokora jewe nakuwe ko atakazi nifise kandi riba ari iteka umuntu aje kugura bati ntacyo bavuga kuri iki nta mpanuro utanga
niba ari iteka akazi kacu twebwe twakukuruza ni guhanura abadukurikira mu icyo bita amageneration ikurikira kugira ngo babone bya mitego twakora. Murakoze cyane rwose n'abari baradukurikira ndababwire nti muri n'agaciro kuko mwari mu ishusho y'Imana. Murakoze. Icyo kintu cyo fatiye ko twese twari mu ishuri ry'Imana agaciro twagafise n'utwatwara. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana.